bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasanga ijambo riri muri Yosuwa igice ca 5 umurongo w'9. Yosuwa igice ca 5 umurongo w'9 handitse ngo Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi mbakuye ko agakengerwe abanyegiputa babakengereye ndagatembagaje. Nico catumye aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Gilugali hasobanurwa ngo gutembagaza. Bakundwa twama dusanga ijambo ry'Imana, iri ni ijambo Uhoraho yibarira Abisirayeli bari bamaze gushika mu gihugu c'isezerano, bajabutse Yorodani, ibihugu bibakikije vyagize ubwoba, ariko Uhoraho acabona ico bo batabona, abona agakengego kabakurikiranye kuva muri Egiputa, kandi abo bose bavukiye mu bugaragwa kiretse Yosuwa na Kare bavuye muri Egiputa. Ntibari baza ko gakengego, ntibari bazi ivyo abanyegiputa bakorera abavyeyi babo, baravyumva gusoma makuru. Nje kukubona ngo ikintu cyose cagukurikiranye, ikintu cyose umwasi yakoze cagufashe kera ukiri umunyavyaha, icagerageje kukurondera n'uwamenye Imana, Uhoraho afise umugambi wo kugitembagaza, kandi agitembagaza ubu. Ntibibi vyejo vyahirya yejo, kuko niwe nyene abikora, niwe azi aho vyagufatiye, niwe azi ingene vyakubabaje, niwe azi uburemere bifise n'imyaka bimaze. Ico vyavuye ko cose Uhoraho avuze ngo aragatembagaje. Reka gatembagare, kave mu muryango wawe, kave mu buzima bwawe, kave mu magara yawe, kave mu kazi kawe, kave mu mashure yawe, kave mu vyawe no mu bawe. Gatembagare kagende kure. Ivyo abantu bahora bavuga, ivyo abantu bahora bakora, ivyakuba yeko ivyavuye ku vyaha wakoze utarakizwa canke ivyo wakoze n'umaze kumenya Imana, uvyihane nkuko bemeye gukebwa bakitandukana n'ivya kera. Nawe witandukana n'ico cose gisuzuguza izina ry'Imana, gikengereza izina ry'Imana, kigukengereza. Wiheshe icubahiro mu vyo ukora no mu mvugo yawe, maze Uhoraho natembagaza ko gakengerwe mu vyawe no mu bawe. Uragahezagirwa we waduteze yombi. Murakoze.